mugana nabonye nti jewe ico kigo kugira nshobore kugishiraho ifo yuko mba mfise ubumenyi bukwiye kugira ngo naho hantu bashobore kuronka information kwire nshobora no kuronka abantu bashobora kutwaccepta kandi niko vyagenze abantu bazi izo connaissance jewe nari mfise mu mutwe urumva kuja kubarondera mu zindi ntara kugenda handi hantu utamenyereye no byarakugora nibaje ko vyari kungora hanyuma hari n'ikindi nuko ubwo rugo abavyeyi bari bitavye Imana muri 2005 umva nta muntu n'umwe yari akihari navyo nyene naravuze nti ndone ndashobora kuha restaurant nkagira neza tuhagirira umugambi mwiza iyo mihana yose ikikuje yegereye washaka niyakure gatoyi mugabo tugakorana ivyo nkeneye nk'abaje bakaza kumfasha kwenga inzoga mpeke tubagayo dukeneye urwagwa twatuzi abarukanya neza bakaduha nkarondera abapfasoni bazi guteka neza ibyo by'ikirundi nkarondera bazi guterera narakoze mu bijanye na development social aho hari Arusha niho nabona yuko ivyo bita les savoirs ancestraux narabibonye naraja mu manama nkabona ko vyemewe jewe sinandabizi ko vyemewe kwemegwa ça veut dire yuko narinzi yuko c'est seulement la science moderne ariyo ifise ikibanza sinari ndabizi yuko hariho ico bita les savoirs traditionnels yuko dutegerezwe twobwirijwe kuba tuzitena en considération zikaba ziri tukazivuga tukaziha ikibanza maze kubimenya ako kantu kace kanzamwo kaca mvuga none ni gute umuntu ashobora kwifatanya hakaba ukavyungira ku bindi umuntu asanzwe azi ni gute ushobora gufata savoir ancestral ukayunga ubwa mbere hoho nibaza yuko imbere yo guhamagara abari hanze twebwe nyene twe tubanza kwitunganya ego tukabanza tugatemberera igihugu cacu udatahura akamaro nako ko gutembera hariho abatabitahura naza gushiramo amahera mu bintu nza mugabo urabona nk'iyi semaine ya tourisme visit Burundi iri iratunganya no kugira ngo abarundi ubwabo batangure bumve yuko igihugu c'u Burundi gitegerezwa kuzogenderwa ari uko abarundi bonyene bakimenye bakizi bakamenya ingorane zihari tukazitorera umuti hanyuma rero ukabona rero kubwira abo hanze uti nimuze rero mu gihugu nyabagendwa igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise ibi gifise imisozi myiza gifise inzuzi amasoko gifise imico myiza gifise abantu bameze neza bazobakira barashika no mu Buganda kuraba le président niwe yarajejwe le processus de pays yo mu Burundi baca baramubwira ati none bikunda rero baca borganiza inama hagati ya les femmes burundaises et le président de Ruganda wo mu Buganda kugira ngo yumve igituma ni kubera iki bariko barasaba kuja mu mugambi w'amahoro hanyuma harabaye ifinancement ils ont affrété en avion igenda itwaye je crois que twaringira 68 femmes bakorera mu ministère atandukanye yo mu Burundi mu association menshi kandi baragize de telle manière que vraiment toutes les couches ziba représentées ubwoko bwose buraba représentées même les femmes batwa baragendamwo ico gihe harimo abatwakazi ico gihe bari biga bari barize bari oya ntibashizemwe abize gusa oya barafashe
nuvuga abantu bashaka kuronka kugira ijambo okay. Ego hanyuma rero twavuye hariya bamaze kwemera yuko hazoba abapfasoni 6 baja mu manegociation ego y'amahoro muri Arusha ego 6 rero baca hamwe abagore baca baraja hamwe baca baracagura abo abazobaserukira ego mwiriwe mwese muriko muratwumviriza canke mwaramutse umwe wese biza kuvana naho aba ariko ararabira iki kiganiro Umunezero Gloria kuri micro ikaze cane kuri BI TV ku nshuro yindi turinga turi muri studio twagendeye umumama mwiza aberewe ego dushaka kuganira nawe dushaka kumumenya dufise byinshi dushaka kumubaza ariko ni vyiza cane yuko wewe no mushobora kumuvuga mugabo wewe nibaza ko byo bavyiza cane ari we yivuze niwe yovuga ibikwiye ndamuha ikaze cane kuri micro za BI TV aturamukiriza abatwumviriza aramutse abakunzi bacu n'abakunzi biwe ego nitwa Perpetu Miganda épouse Niragira ego nkaba nkuko mwabivuze ndubatse nkaba mfise n'ibibondo by'ibibondo byanje abuzukuru urafise abana urafise n'abuzukuru ego hanyuma nkaba mu byo nize mu gisata ca psychologie et sciences de l'éducation kirundi biragora ngene umuntu abishira ni kuraba bijanye n'imico y'abantu imico y'umuntu ku gisata ciwe canke imico y'abantu muri rusange hamwe n'ibijanye n'indero ubuhinga gukurera ivyo nivyo nize muri kaminuza y'u Burundi mugabo mu nyuma nashoboye no kwiga n'ibindi mugabo sinavuga ko byari ku rwego rwa kaminuza mugabo narize bijanye cyane ahanini ni nk'ibijanye no gutatura amatati règlement pacifique des conflits ndiga n'ibindi bijanye na gouvernance n'ibindi bijanye na gender uburinganire hagati y'abagabo n'abagore novuga ko ahanini nivyo noba naragiye ndaronka n'ivyigwa amasertifika mugabo atari ku rwego rwa kaminuza rero nivyo nagenda akora muri ivyo nyene nibaza yuko biba vyiza cane iyo umuntu muriko muraganira muzinanye uzi uti kugira arinde agera kuri ivyo vyose vyagenze gute vyaciye turashaka utubwire nka parcours yawe guhera uri umwana iyo wavukiye iyo uri umumami mwiza w'umusirimu dushaka kumenya mbega madame Perpetu yavukiye hehe yakuriye hehe yakuze ari umwana ameze gute kugira ngo nawe ariko baratwumviriza ntibaze gutakara cane twagera rero nibamenya igituma n'abarundi ko dushobora kuganira ego je navutse mu 1958 tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu navukiye ahantu bita Rubyazo ku mutumba mutoyi witwa Karambi aho ni mu ntara ya Mwaro hanyuma mashuri mato nayize aho nyene niga mva hagufi n'ukuringira ngo nikengeri bayivugije narayumva nagize amahirwe cane iryo shuri ryari shuri ryashizweho n'abapatiri kera cane ubu ngira rirakwije nk'imyaka irenga 80 n'ubu riracahari yego rero nico nivuga ko amahirwe ya mbere nagize nuko nashoboye kuja kuri iryo shuri kandi n'ukuri iryo shuri nagize ko neza narihejeje ndi mu ba mbere nari wa mbere narabitora cane ndatora ikibazo baranashatse no gutwara ikibanza canje mugabo umuvyeyi arakigwana bari bantwaye ikibanza canje namenye batwara ikibanza gute barakiba bakayihundi mwana
okay hanyuma umuvyeyi wanje aragenda arakigwanira arakiburanira ndatewa ndakironka mu mihisi mikeyi rero nca ndagenda kwiga naciye nja kwiga imugera ico gihe umugera ntiyari seminari yari hariho seminari ariko hakurya yaho haca umwonga hagati y'iseminari n'iryo shuri nagiyeko bagita ngo pensionnat Sainte Marie mugabo nivo yayo yari nivo bita pédagogique no kuvuga yuko yaba wariga ico bita cycle muze tronc commun uyihejeje hariho abo baca barungika muri ico bita année pédagogique hanyuma abandi nabo bagaca bagenda bakiga muri cycle supérieur je rero iyo année pédagogique sinayigize naciye nja muri cycle supérieur nja kwiga mu normal école normale mu Bukeye nayo rero yari imyaka 4 première deuxième troisième quatrième normale hanyuma rero yari cyo bita scientifique B donc normale na scientifique byari bimwe kera iyo école normale yari ifise ama section oya yari iyo scientifique B mugabo waronka diplôme zibiri haba hariyo diplôme D7 ushobora kuba icyo bita institutrice D7 yari rengeye iyo bita D4 hanyuma ugaca rero iyo waronse amanota meza waca uja muri university ushobora kuja muri university donc baca baguhindi diplôme iguha amahirwe yo kuja muri university ego zaba ari diplôme zibi waronka iyo diplôme D7 ugacuronka na diplôme des humanités complète donc izo diplôme zibiri ndazironka iyo myaka yose kandi ntiwigeze oya narimwe sinigeze ndubura hanyuma mugabo uhejeje normal hariho itegeko ryuko utegerezwa kubanza gukora umwaka muri SMEO yari nka SMEO mugabo ntiyari SMEO navyitwa SMEO mugabo c'était service obligatoire ukagenda ugakora yari nka stage en fait novuga yari nka stage mugabo urumva ko harimo no gufasha kubera barashaka kukurungika nk'ahantu mu gihugu bakakurungika ahantu ukaja kwigisha nko muri primaire canke secondaire byaravana cyangwa ugakora n'ahandi akandi kazi jewe ico gihe naronka ciye ndonka akazi ku bibliothécaire kuri Atene secondaire yari Atene kera ngo yitwa Atene Royal hanyuma uwo mwaka ndawuhejeje naciye nja kuri Université y'u Burundi ico gihe sinivyo nari natoye mbere je nari natoye ibintu byo kuja kwiga hanze nashaka kuja kwiga hanze kwiga sociologie kwiga ibintu vya interprétariat hanyuma nacishizemo ndavuga ngo na economy mugabo kubera ico gihe tama bourse yabonetse abandi mu mwaka wari imbere yacu bari baronse ama bourse bwo mwaka nta bourse zabonetse nsanga bashize muri psychologie et sciences de l'éducation narabaye cyane mugabo ndavuga ntacu ndagenda ndavyiga nshitseyo donc nani vy'amahoko byakunda ico gikorwa ushobora kugirisha hoko kugira ngo baguhindurire faculté canke byari processus ndende je ntavyo niriwe ndaja kurondera ndagenda ndiga muri psychologie ndahashitse numva haranjoheye yego maze kubishikamo numvise ari kuruziryoshe karonka amanota meza hanyuma ngeze mu mwaka wa gatatu ndamenyana no twubakanye ubu nawe nyene yari yiga ngaho nyene oya wewe yari mukuru nyene yari mu ingénieur mu directeur muri dans un projet yari société yitwa SRD Imbo yari umuntu nyene ico gihe yaba ari umuntu akomeye yego chato barandanze ubya kera bararanga barandanze hanyuma araza mfa turashimana cha tugira mariage jewe mpejeje umwaka wa gatatu urumva mwe mwaramenyanye nta byabafasha n'umwanya munini ya mwaciye mu twaciye tugira mariage hacu umwaka umwe umwaka umwe ngana amezi makeya hanyuma tugira mariage jewe nize deuxième licence ndi mariée déjà mumbabarire ndabasubiza inyuma gatoya mu 58 sipo
haraciye igihe kandi nibaza yuko ibintu by'amashuri kera ku bana babigeme ntibyari ibintu byoroshe kugira ngo umwana bamushire mu ishuri ari umwigeme. Wavuka mu muryango w'abana bangahe, hanyuma byagenze gute kugira ngo umuvyeyi wawe decide kugushira mu ishuri? Mbega we ntivyakugoye, ntihagiyemwo induru ko bagushira mu ishuri canke ngo uvuge uti jewe ndashaka kuja mu ishuri ndagizene, byagenze gute? Yego ukuntu vyari bimeze, murumva ishuri ryari hagufi, ico ni cambere. Mugabo kandi je ndiko ndaraba umuvyeyi wanje data yari umuntu, sinovuga ko yari umuntu nyene dufate ataraciye ubwenge, kuko kera yarigeze kuba yari yaragiye mu ishuri, yagize ngo imyaka 5 y'ishuri mu gihe c'abazungu, ico gihe c'abazungu. Hanyuma kandi yari umuntu yari yaronse amahirwe yo gukorera yuganwa, umva yarazi kwandika. Bavuga yuko yatubwiye yuko niwe yandikira umuganwa Karabona. Urumva rero yari umuntu yugurutse cyane. Nisanzwe yashaka yuko abana biwe bose. Mwari bangahe? Twari abana 5, twavutse ngo turi 10, je ndumuhereretse. Nagira 10. Mbere umuvyeyi wanje mama yakunda kuvuga ngo ndi bucumi. Twari 10, mugabo abari bashoboye gukura bari 5 gusa. Je navutse mbona tuvukana turi 5. Hanyuma rero muri abo rero bose twese rero twandikishije mu ishuri. Abo bana bose 5? Abatanu bose rero bandikishije mu ishuri. Mugabo abashoboye kubandanya ico gihe bari musazanje, hariho mukuru yashoboye kubandanya, umuhungu agira 2 arabandanya. Hanyuma mushikiwe nawe ntiyashoboye kubandanya. Haza uwundi muhungu nawe arabandanya. Mu nyuma rero ni jewe, donc mu bakobwa niwe wari wize wenyene? Je nyene nje ko twara abakobwa 2 n'abahungu 3. Donc ari mes frères 2 bari bashoboye kwiga na jewe. Muri ico gihe cose watubwiye wagiye uraca wiga ugira ni mwaba mwiga muri nk'abakobwa bangahe? Ntivyagukora, ntibaguca intege nk'ico gihe cose bagomba kugutwara ikibanza? Kera hari ibintu ngira ngo vyo gutwengana canke iki, hari igihe ngira ngo na rimwe bigeze baza ngo baca intege umuvyeyi wawe canke nawe we bakudekuraje ku buryo uvuga uti jewe ibintu nabiheba? Igihe menya umwaka wa 6 kugira ngo ngende kwiga mu mwaka w'indwi, baraje abo novuga ababanyi bo mu muryango baragenda barabwira mama, kubera ico gihe vyahuriranye nuko mukuru wanje bagize mariage. Hanyuma baca bavuga bati, baragiye baramubwira mama yarakunda kugwara cyane, yaragwaragurika gose. Baca baramubwira ati mbe muyobe, ambwira ko yagiye muyobe, wewe usigaye wenyine, aka gakobwa ko kuravye ugwaye kakakugwaza kakagufasha ibikorwa vy'imuhira, urakarungitse, none uzobigenza gute? Hanyuma mama nawe ngo sinshobora kubuza umwana wanje yatoye ishuri kugira ngo agende kwiga. Yego, ngo nagende sinzobura ikingwaza. Je nabimenye bashaka mu nyuma, ico gihe ntavyo namenye, ntavyo bambwiye, nabimenye mu nyuma. Mbara ati banakareka bari bambwiye yuko ntokureka ntugende mu ishuri. Bwakameme yarabayeho araguma ariho gushika abone umwana wiwe yaresheje nyene n'amashuri yayamaze. Ndetse yarabonye bitavye Imana je wundi muri 2005. Urumva ko icyo gihe bari bafite imyaka irenga 85 gutyo. Kugira ngo humvishe ukuntu bari abantu bumva ko umwana ari umwana. Nibarutse umwana wa mbere w'imfura, namwibarutse ntiriko ndakora memoire.
muri university umwaka wa nyuma nukuri basha ndushe hahandi vraiment abona yego rero yaraje ko twibarutsa aje ko twibarutsa nukuri aryohewe cyane vuga jewe nshaka impfe ko mbonye umwuzukuru avuka ku muherezi wanje hanyuma rero ivyo yabivuze haciye ngira nk'imisi 2 canke 3 mbona aramvanye twari twicaye nkajya muri saro aca arahankura aca njana muri koridoro andaba n'amaso nyine akaze ambwira gutya ayi kurumva rero mwana mama yego ngo igise ca mbere wacikuye yego ngo arasigaye ca kabiri diporome ku mutima wanje ndavuga mbega rero burya abavyeyi umuvyeyi nk'uyu arazi agaciro kubera ico gihe twebwe abakobwa barongowe benshi babwira ngo umugabo ngo niyo diplome benshi baraheba bari ku universite vyaranka gusanga agiye mu wa mbere ma responsabilité abaye menshi gusanga amashuri biranse rero jewe nanje nari mfise amagara make kubera amashuri kibondo mugabo acarampa ingufu imwe ndayikora iyo memoire nca ndagenda kandi na presence mu bambere yego ndayi presence muri psychologie nyene yego nshobora ndaheza amashuri uko nyine yego urakoze cyane twari tugeze umva nanishaka kumenya ivyo bintu we niba bitakugwa kubera hari abantu bakunda kuvuga bati twiga bigoye habanje kuba induru habanje kugirana mugabo urumva abavyeyi bawe baragufashije kugira ngo ushobore kugera naho ugeze hanyuma munyumura tubwira uti munyumura bandanya amashuri wowe urumva wari ufise target yo kugera ku mashuri angahe kuko urumva watubwiye ko havuye uja no muri deuxième licence uraca deuxième licence niko watubwiye urumva wabandanije mu psychologie nyene muri muri psychologie icyo bita première licence ujya mwaka wa gatatu urabona utanguye uragira uwa mbere ukagira wa kabiri heje wa kabiri hari diplome twaronka yitwa ya candidature yari diplome yemewe c'est-à-dire uhejeje urashobora kuja gukora muga benshi baca babandanya ugacugira ico bita première licence ukagira deuxième licence aho niho waburonse diplome de licence niho wacugira mémoire yego cugira travail de recherche yawe hanyuma ugacuronka licence ariko ubu murabona ko vyarahindutse bagira umenga imyaka 3 bacogira bakarore niyo bari ego ni bake twe yari imyaka 4 yego donc niko amashuri yarameze urahejeje amashuri munye muratanguye akazi watanguriye akazi mu biki wavuye ukorera muri ivyo nyene watubwiye ko wakoreye mu vyinye ni psychologie n'inyifato byagenze gute navyo kugira urinde ushika mu buzi nkuko bwose watubwiye wakoreyemo novuga ko mu myaka ya mbere vyarangoye kuko ntitwabibujumbura twaba muri province Bubanza hanyuma kugira ngo ndonke akazi bijanye nivyo nize donc wari marié j'étais déjà mariée ego umushinga ntayo wanje niho yakora hanyuma kera abantu bari hari kuri no vuga ngo integrité ko je narabwiye ndondera akazi muri iyo societe yanyu akacambwira ngo ngo nta kazi nshobora kuguha carazira ico gihe udufate wewe uri mu directeur canke directeur général d'une société ntiwashobora guha akazi umufasoni wawe carazira yari incompatibilité kubera bavyita byari ko nyene ngira ngo kwari kugira ngo ntimugire ibintu vy'amavantage canke mwumvikane ivyo mwumvikana ugasanga akazi karononekaye nta muntu washobora guha akazi mwene wanyu ntiwashobora guha akazi mushikawe nta muntu muri iyo societe oya carazira naho yabaciye ubwenge nashaka baciye ubwenge bumeze gute ico gihe vraiment nta mugabo yashobora guha akazi sauf societe yiwe apana societe ya leta ego rero ico gihe nasanze wenyene ubwiwe yagiye kundondera ahantu hari école secondaire acara babwira ati
muzomuronderere des cours mubona igifaransa histoire n'ibindi nk'ivyo za géographie des cours généraux hanyuma rero nta nukuvuga ngo njene n'akaronde yasanze yanyandikishije ca ndagenda ndagakora vyari vyoroshe kera kuronka akazi vyari vyoroshe hanyuma nca ndagakora aho nyene Bubanza oya igihanga hanyuma rero haciye imyaka iminsi mikeyi novuga peut-être nka une année ou 2 ans niho rero abari batwara l'Union des femmes burundaises bandondera ngo nze gutwara uwo muhari l'Union des femmes burundaises IFB yari iri nko ufata donc les mouvements intégrés au parti à l'époque c'était un seul parti politique ibihugu nka vyose partout en Afrique c'était ça igihugu cyose cyagifise hari mu mwaka wa 85 nico gihe ibihugu byose nkaho twageze aho bageze amaso yabari parti unique hamzo parti unique rero yabifise des mouvements intégrés rero le mouvement intégré yitwa Union des femmes burundaises kwari kugira abagore bavugira abandi rero naho nyene bari bakuranza tukanone yego baciye baza barambwira yuko ngo noza kuba ngo première secrétaire communal hanyuma twubakanya carambura toya we ntiharagera kuja muri ivyo bintu vya fasoni banzo rindire gato rero arabakonga ati baza bacagira ingavuga ati baca ingare kongre rero iraba uwo musi je sinagiye muga malgré tout usanga abantoye muga ntibantoye wa mbere baca abantoye wa kabiri mugabo nca ntangura kugira en plus y'akazi nakora twaragira amanama je n'ukuri novuga nti ico gihe uwo muhari waranyuguruye cyane kuko byagutumuja imbere y'abantu ugatinyuka ukamenya kungene ukoresha inama ukamenya kungene utegura ordre du jour ukabikora byose ukagenda ukavuga ijambo umunsi wa 8 mars imbere y'igihugu kera byarabaho ico gihe cya 85 harabaho 8 mars 8 mars iwaba ari umunsi mukuru ukomeye cyane mu gihugu cyose n'abanyagihugu basanzwe baragumenya bose baragenda bakagira n'umukuru w'igihugu haba hari umunsi donc province yagene kuko nk'ivyo nkaho urumva je natanguye ndi ku rwego rwa commune nga mu nyuma nahavuye ntwara uwo muhari ku rwego rwa province ayubanza hanyuma rero nje nka usanga ukenda mwamuja mu manama komakomeye na president n'abaministre donc waba uri umuntu ntiwaba ukiri umuntu nyene wo ngaho waja mu manama komakomeye rero bigace bitangura kukwigisha kubahuka donc kudatinya ugashobora gushikiriza ijambo udatinya ukamenya n'ibintu byose bijanye n'igihugu rero nuko niko byatanguye hanyuma rero mugabo urabona sindyo ndavuga nya amakrize yose twaciyemo mu 1993 twaravuye Bubanza twese turava mu kazi hanyuma nje Bujumbura mugabo je nacindo nk'akazi muri ministère ya promotion de la femme donc wagumye ukorera muri niyo nagumyemo hanyuma nca bigishikanye n'izijya ngorane ministère yaci ija mu bintu byo gukordona action humanitaire je rero ako kazi niko narimwo en plus ya action humanitaire haraba association une initiative y'abadamu ngaho Bujumbura bagore bakera abagore nyene baciye ubwenge baca bagira association des femmes pour la paix haravutse ama association menshi cyo gihe rero bakagenda bakadusaba kugenda gufasha nduvuga gute donc da calme ego pasiego pacification hari
bigoye cyane. none byaraborohera kugenda gukorera muri ibyo bintu deja mu gihe haba hari ibintu ingorane zifatiye ku bintu by'ubwoko ibikintu byaraborohera gushika bene aho hantu hari n'intambara byari bigoye cyane protection nyabaki kugira ngo hari igihe wagenda hari igihe urashobora kugenda ukagarukira mu nzira muga hari n'igihe washobora kugenda ugashika mukagenda mu makartier ashoboka ahandi bidashoboka ukareka hanyuma jewe à certain moment naciye bace bampa gukordona projet yo kugenda amasite de déplacer hari amasite ni mu bibanza abantu ba impunzi tugafasha nk'abo bagore ba veuve kugira bashobore gusubira ku mitumba donc basubire bareke guta amatongo basubire ku mitumba tukagenda tukabigisha tukabagirira icyo bita kit retour tukabigisha n'ukuntu bashobora gusura kuretrouva aho bari hanyuma tukabatekera amasafuriya ibitenge n'ibiki iyo projet nayikozemwo ngira ni umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri hanyuma iyo projet iheze haciye haba ministère yitwa ministère des réformes institutionnelles et des relations avec l'Assemblée nationale et nchamba nommé conseiller politique muri le ministère comme conseiller politique mu nyuma umva turashiraho izo nzego kuko yari ministère nta kintu yari ifise yari ministre ngira na chef de cabinet gusa à l'époque hanyuma turashiraho izo nzego nabo twari kumwe mu nyuma rero ngira ngo ico gihe nyene niho abakreye hariyo commission yitwa commission nationale chargée d'étudier les questions fondamentales du pays jewe nari membre bari bangize membre yo commission mugabo nkongera ngakora akazi ka secretariat nkaraba ibintu bijanye n'iyo logistique yavyo yakoze pendant une année aca rero le président ico gihe yarahari yari président ntibantunganya aca bijya ku detail ya 96 aca tangura rero processus de paix mugambi w'amahoro gusubiza hamwe yego ya mugambi wa négociation de paix c'était la négociation de paix les négociations de paix rero zaciye ziza zirongowe n'urwego nyene rw'umukuru w'igihugu mugabo hariho na ministère yitwa ministère chargé du processus de paix iyo ministère rero chargé du processus de paix nayo baca bayishiramwo twari abakadre bashika batandatu yego bamwe nka bose baransumba jewe ico gihe bari abantu nyene harimo abantu des ambassadeurs n'abandi mugabo kenshi baba ari abantu babashinga ntare muri abo bantu je nari umufasoni jenye yego harabari ya négociation jewe rero nakubwiye yuko il y avait vraiment des mouvements z'abapfasoni z'abagore zijanye n'ibintu byo kugarukana amahoro ico gihe ces mêmes dames baragerageje kugira bati namba umugambi w'amahoro utanguye n'abapfasoni ni bashiremo kubera les premières négociations nta mugore n'umwe yarimo les deux premières pour parler donc les deux premières sessions babara abantu abagabo gusa munyuma baravuga bati niba ari ibintu vyerekeranye n'abafasoni foko nabo badamu baja oya bavuga ati ni gute waba ushaka kuzana amahoro mu Burundi mugabo udashitsemo abafasoni abagore batarimo hanyuma rero munyuma barashiramo umudamu umwe gusa hanyuma bavuga ati oya ivyo bintu ntibishoboka rero haraba avec des associations zo hanze zikomeye zirimwo des associations de la sous-région de la région même au niveau de l'Afrique baca baraza baragira iyo plaidoyer barashika novuga à l'époque barashika no mu Buganda kuraba le président niwe yarajejwe le processus de pays yo mu Burundi baca baramubwira ati
none ntibikunda rero baca borganiza inama hagati ya les femmes burundaises et le président de Ruganda wo mu Buganda kugira ngo yumve igituma ni kubera iki bariko barasaba kuja mu mugambi w'amahoro hanyuma harabaye ifinancement ils ont affrété en avion igenda itwaye je crois que twaringira 68 femmes bakorera mu ministère atandukanye yo mu Burundi mu association menshi kandi baragize de telle manière que vraiment toutes les couches ziba représentées ubwoko bwose buraba représentées même les femmes batwa baragendamwo ico gihe harimo abatwakazi ico gihe bari biga bari barize bari oya ntibashizemwo abize gusa oya barafashe nuvuga abantu bashaka kuronka kugira ijambo yego tuca rero turagenda mu Buganda twari 68 n'abandi henze indege yavuye ngaho kuri aeroport charagenda Entebbe hanyuma turashikana muri iyo hoteli mu nyuma rero umva twarakora cyane tukagira amanama tugategura ico gihe cyane bagikubabwira nuko Burundi bwari muri ambago umva habaye kudeta none ubwo nyene atani misirahera Burundi baca bafatira ibihano hacaba ambago rero ico gihe haba processus stop Burundi bwari muri ambago hari ingorane nyinshi cyane rero les femmes mu vyari bijanye harimo donc plaidoyer kugira ngo rambago ibereve hanyuma turategura iyo nama baratubarira bati muzogenda kubonana na president de Ruganda mumusange iwabo ahantu bitagwa rwa Kitura umva twatereza kuva ahantu hitwa Mukono kuri iyo hotel tuca turagenda rwa Kitura baraduha imodoka zitujana nga twagitse amasaha cyangwa ashika nka 10 n'ukuri mu Buganda nyene yego hari kure twaragiyenza twashitse twarusha twahwereye yego baratwakira neza vraiment turafanyene turakara mu maso hanyuma cha tujana dans une grande tente yukugira ngo le président abakire wo mu Buganda gusa harimo nanibagiye harimo n'abashinga amateka b'abagabo yego harimo abazaba ico gihe barapasoni bo mu mugambwe iprona kwitwa abagabo umugambwe iprona no muri Frodebu yego twajanye novuga yuko ntabafasoni baba nk'umufasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe yararimo oya ntawari oya twatugiye kubarega umwari kushora kubajana kandi mwari urumva president urumva twavuga ingorane kubera iki batadushize muri urumva nta kuntu byari gukunda oya ico gihe urumva twaza kuvuga ko baturenga bavuga ati dokwaye mugiye kwitwara ofere twari nko kwitwara abandi mwari kushora gutwara baradushavuye abagore bagiye kuvuga ivyo bavuga ari poke hanyuma rero turashika aravuga le président aragira presentation yiwe mu nyuma acasaba abagore yuko bashikiriza ijambo twari twavuze mu porte parole tugize mu porte parole arabisigura turatangura turavuga bijanye na process stop ubugira kabiri caravuga ibijanye na embargo ingene la population ikura yasufra ibintu byose ahantu baragiye bari barerekanye ububanza ukuntu abana bari bagwaye kwashi kubera kubura ico bafungura ahantu hose ibintu nyene bimeze nabi donc mwaragenda mugafata amafoto kwico gihe atama telefone yari ahari ngo mugende mufata amafoto yo information yose mwayamenya gute mwa mufise abakorresponda baba bari muri ayo materrain baba hayo makuru hari television bya baravyerekana kuri television y'u Burundi twarabibona ingorane zihari barabivuga mu makuru byari yego byaraboneka hanyuma rero
bajeje kumubwira tumushikirije ivyo abafasoni president yaciye aja novuga ngo yagiye yampeho rusuje ntitwumvise yuko atwishuye aravuga yuko yo kudeta atayemeye yuko yoshize devant en fait accompli tout ça hanyuma bose twumva ntariko arishura kuvyo byari byabajanye hanyuma ahejeje kwishura tubona arahagurutse abagore bose baca baravuga ati basha twari twambaye imvutano jubona ariko barazihindukiza urukuntu nyene bifata urabona ko vraiment bamerewe nabi cyane aca amubwira ati nyene icubahiro turabasavye musubire mutwumvirize turabibasavye turabakomeye amashi musubire muvyagire tubabwire ngira ntimwavyumvise ivyo duhejeje kuvuga igaca asubira aricara aca arumviriza bose abagore baravuga donc bimwe byo kuvuga ngo ni porte parole aza kuvuga biravamo abashobora kuvuga baravuze bien sûr porte parole aravuga mugabo akumva ko kugira yumve ko tutariko turabesha urumva ngira bamenyereye arangaje politicien tout ça akabaza ati none mwebwe ngaha muri bande ti mwese muraserukiwe bwoko bwose buraserukiwe twego bwoko bwose buraserukiwe ati none abo mu imigambwe yose iraserukiwe iyi migambwe yose iraserukiwe ngo arabaza ibibazo hanyuma mu nyuma ngo ngwego donc ikiganiro aragiclôtura turumva ko biti ijambo ryashitse ryashitse hanyuma bukeye bwaho carasubira aratumako abandi bakeye cyane bamubwira kwa kundi nyina atakindi kintu kirenzeko hanyuma rero twavuye hariya bamaze kwemera yuko hazoba abafasoni 6 baja mu manegociation y'amahoro muri Arusha 6 rero baca hamwe abagore baca baraja hamwe baca baracagura abo abazoserukira hanyuma rero jewe sinibuka ryari mugabo je nibuka ko nagiye muri octobre muri abo 6 donc wowe waricaranye na Mandela muri kijya gihe cy'amahoro byose n'amafoto turafise n'ifoto turi kumwe na Mandela uri kumwe na Mandela muri bijya biganiro by'Arusha uri kumwe n'amapartenaire des partis zari mu ishamba ico gihe donc ivyo byose wowe warabibaye twaragira ubwoba je ndibuka umunsi wa mbere tugenda y'Arusha naragize ubwoba bwinshi cyane kubera bwari bwa mbere mbona mu masomo yandi abagwanya wiyumvira muri ico gihe wowe ofon yiwawe wiyumvira gute ya numva ubwoba gusa urumva numva ubwoba nkavuga mbega yimwe ibintu bizovamwo iki je numva narifite amakenga yuko mengana naho turiko turabigira wewe munda vraiment yari situation mva iteye ubwoba nyine mugabo muri mu kindi gihugu nibaza ko mutagira ubwoba ko baje mu miganiro by'amahoro nibaza ko bitari atacho bari kubagira wewe na kimwe none madame Perpète mwabyitwara mu gute nk'abapfasoni ico gihe kuvuga mu bantu b'abagabo barabagabo bangaye tete amadelegation yari nambari 10 nangahe yo navyo nibuka ariko aho abagore bagiye yarusha les délégations babibonye nabi cyane parce que ce n'était pas le gouvernement du Burundi yari yabarungitse mwarungitswe na urumva c'est le médiateur Mandela na le président yarajejwe donc l'initiative régionale pour la paix niwe babarungitse donc mujana na gouvernement atari yabarungitse kandi mukagenda muvuga en tant que abarundi kazi hanyuma rero les autres délégations ziravuga yuko batatwemera hanyuma muca mu bigenza gute bamaze kubabwira ko batabemera twaciye dusaba umubonano kwa Mandela
hanyuma Mandela aciye ibumva aragiye arabwira Mandela ati ibyo bintu by'abagore vraiment twebwe nta birimwo nta kuntu boza ntibarimwo twebwe ntidushobora ntitwumva igituma bari ngaha hanyuma rero araturoseva abagore d'abord baramusigurira des problèmes zihari atavuga ati abagore nibo ba mbere bagiye gushika ku bacika cumu nibo ba mbere bagiye gupasifya muma nibo bakiri imfuvyi nibo bagize les premières initiatives ego me n'abagabo barakoze cyane mugabo twe turabona ko nukuri les premières initiatives abantu kandi bakogwa ko cyane ikibazo kijanye n'ingwano n'intambara n'abagore ngaha twe twaje turi abagore ntitwaje turi umugambwe ntitwaje turi twe tuje turi ba inamahoro nico kintu cyatuzanye ngaha turabimusigurira cyavuga ngo ivyo muri ko muravuga ndavyumva neza cyane ngo reka rero ngo ndabahuze n'abasaza ba delegation izavuye mu ngo ndabahuza na your brothers ngo kubera ngo there are your brothers ngo ni basaza banyu babumviritse tuca turagera turaduhiye turagenda muri iyo nama hajerego le chef de délégation b'imigambwe yose yari ihari harimo na chef du gouvernement bose rero tuca turagenda gusigura igituma mwarondeye kuja muri iyo hanyuma rero representation iraba hanyuma rero baca rero baratubwira bati si bose mugabo hariho vraiment ama délégation yadusutenye notamment la délégation de l'Iprona et la délégation du Frodebo à l'époque mugabo hariho nk'abandi bo mu yindi migambwe notamment mugambwe wa PRP n'undi baratubwiye bati oya iki sico kibanza canyu kibanza aha saho gutuma umwana mwebwe genda muraba urugo kubera kandi mugabo ico bafatirako nuko kera murazi ko kera nta mupfasoni yaja mu ngwana mugabo hari abagiye ngira sindabizi neza oya muri tradition burundaise hateye ingwano hagenda abantu b'abagabo gusa abagore baca bagenda bakabanyegeza bagacunga abana bagacunga urugo hari n'igihe washaka bataguma muri urwo rugo kumaze kuja kugwana baratinya ko ngira ngo bashobora kubamerera nabi umva rero uyo yagiye reference ku bintu vya kera byo kigihe c'ubwami bwa kera twe tutazi ati nta mugore aja mu ngwano ngaha naho turi muri négociation c'est comme un champ de bataille aha ni ngwano saho gutuma umwana genda twebwe tuzobaserukira hama mwebwe abagore nawe baravuga ati oyaye aha natwe tuje turi bayi n'amahoro natwe dushaka amahoro kugira ngo ivyiyumviro vyacu bizoje namba hazogera hakazoba amasezerano azojemwo ivyiyumviro vy'abafasoni bon kuri ufise histoire ndende gose tutoshobora kumara gusa ikibazo nshaka kugira nze kuvuga ibyanzanye ngaha duhave tuzakurangiza nshaka kubaza ibibazo bibiri umuntu yabaye mu bintu by'abafasoni nk'uko urabona ubu unye meme gushika n'iyi saha hari igihe abantu bagwanira ibintu by'agateka k'abafasoni canke iki bavuga bati n'abafeministe sinzi kubitandukanya ntavyonzi canke bavuga ati abantu n'ingare kenshi bakunda kuca bavuga bati baraganza abagabo canke bashaka kuganza iki n'iki mwebwe à l'époque déjà n'ubu unye hariho abo peut-être bishobora guca intege muri ico gihe co avant 2000 izo ngufu mwazikura mwavyitwaramwo gute kugira ngo mushobore kubandanya mufise n'ingo nziza mbega abafasoni abashinga naye banyu barabashigikira imiryango yanyu mu kibano vyagenda gute novuga nti ico gihe sinzi ko bose baba bafise iyo soutien mugabo ndiko ndaraba ico gihe kungene abapfasoni bari bahagurutse kuko icahagurutsa abapfasoni kwari kurondera ayo mahoro sinovuga ngo bose baravyumva kuko benshi bavuga
ngo turiko turondera ngo bavyita ngo amagabura nyama ico gihe ngo bashaka ngo kugira gute ngo bashaka ibiti bashaka ibiki mugabo jewe ndiko ndaraba nka groupe twari kumwe numwe yashaka iki ntavyo twabona vraiment kuko nikimenyamenya urabona vera fin vyarabaye nk'ibimera nabi kuko baci badukura muri izo groupe babagore bashaka kubashira mu migambwe ngo nibaze en tant que parti politique baze kunégocier en tant que parti politique hanyuma rero hageze gusinya amasezerano y'Arusha abagore baravuga ati bon vraiment twe nta kuntu twoja gusinya à la dernière minute kandi l'esprit y'ivyo twari twashikirije ko hari harigeze kuba inama y'abagore baje bava mu makomine yose y'igihugu twe turatanga ivyiyumviro novuga vyari bitandukanye peu nivyo bari kuko hari ibintu twe twarokonesa n'umunsi atanu umuntu n'umwe ashobora hari epoke twebwe twarabivuga ntitwatinya tukavyubahuka tukabivuga mugabo urumva bigeze ahantu hejuru ugasanga none ntimwatinyirira amagara y'abana banyu canke mukavuga muti umutekano wabo canke kuko nibaza ko nta muntu agwana n'umutekano oya niko novuga ico gihe novuga nti je simbona ko hari ubwoba twari dufise oya twabona abantu nka bose barumva yuko ikintu abantu bariko baragwanira cari cy'ukuri kuko bashaka ko ingwano ihagarara urabona ingwano iyo hari ingwano nta muntu n'umwe imerera neza ntawe uhari ku buryo rero jewe ndiko ndaraba cyangwa nosubije inyuma amaso je simbona ko hariho abariko baravuga ngo twanye baje abagore oya jewe ndiko je barashigikira je nari nshigikiwe yego famille je bavuga tujya mu mugore wa naka canke ujya mu keva umujya navuga ko tujya mwana wa naka ibintu harimwo ntavyo tuzi kuko urumva hari igihe abantu batanga amakuru bakavuga ibintu we ntibigeze baguca oya nta n'umunsi n'umwe nta n'ivyo bigeze babwira umushinga ntaye wanje nta n'ivyo nigeze numva mu kibano nta n'umunsi n'uyu ego gusa hariho umuntu yigeze kumbarira epoke kubera je ndafise musaza wanje baramwishe baramutemye muri 93 yego hanyuma sinzi umuntu yaje arambwira ngo mbega harya ngo ari amaze kwibagira ngo musaza wawe ngo ja muri bijya afite biganiro ama négociation urumva kuja mu ma négociation kwari bavuga yuko twemeye kuvugana n'aba rero nk'ico aho niho nibuka ico kintu ndibuka ko carankoze ko cane narabaye gose ndavuga nti nivyo vyose ushaka amahoro arayarondera uwagiye aba yaragiye ivyo abenshi ngaha mu Burundi benshi baramerewe gutyo nitwa bigira gute bose nta muntu n'umwe atabuze okay biganiro birabaye biraheze après wavuye ucukorera mu biki kugira ngo ari ikibazo nari navuze ko ndakukubaza iyo umuntu amaze kuronka amahera canke abafasoni benshi umbabarire ndakibazo kuko ndazi ko n'abandi bantu baraza kuciyumvira wabifatanya gute ayo mabanga yose kubuzezwa amabanga yo donc warafise amabanga y'akazi ivyo byo guserukira abafasoni waguma mu mission genda ugaruka ugirane wabifatanya gute no kurera abana warafise abana bangana gute hanyuma niyo amahera ngo abaye menshi baravuga ngo abafasoni tutatuduga hejuru rwose wari manajika kugira ngo ushobore kuguma hamwe amahera menshi yarahari ico gihe ndetse urumva amafaranga yara bon sinzi ko byari bigira bavuga ko ari menshi mugabo kamwe yarahari wari umufasoni aseruka akunda kuja mu bintu wabigenza gute wabifatanya gute n'urugo n'akazi niki cyose wabigenza jewe cyo novuga nuko ico gihe vraiment wo twubakanye yaramfata mu mugongo cyane kuko nk'ico gihe ntaba ndahari niwe asigarana amadevoir y'abana n'abahungu batatu bakurikirana ubona ko bakeneye encadrement hariho abari muri secondaire
hakaba n'abatoyi hari abana batoyi bakiri muri primaire hakaba n'abari muri secondaire urumva ndibuka igihe kimwe umuti mudamu ariko arambwira ati perpetual waratomboye abana bawe ntibayerera eka yara discipline akabifatanya n'akazi nawe nyene akabifatanya yarafata ari mu engineer aba engineer n'abantu bakunda kuca kubaka nibaza ku terrain ibiki yarabi wewe ni engineer de génie rural ntivyari vyo kubaka amazu yari cyane washaka yarafise cyane de consultance kuva avuye iyo yarari mu consultant hanyuma yaramfashe kabona ko masutene jusqu'au bout hanyuma munyuma umva tuvuye muri ivyo by'ama négociation directement yaciye aronka akazi ko hanze donc umushinga nawe wawe yego hanze bon ico gihe yari ntuze Banque de Développement Africaine BAD yara ndumva irasumisione hanyuma acararonka ico kibanza acaja kuba hari muri 2000 acaja kuba babita assistant technique d'un ministère mu vya agriculture mu Rwanda cagene mu Rwanda muri 2000 hanyuma aronsa ko kazi umva kari akazi keza cane mu nyuma twebwe haciye mezi make acavuga ati je nshaka ko umuryango wanje musanga hari yego tuca turagenda donc bya bindi byose uragenda donc byose mugabo urumva byari byahetse twari twakrotiye byasinywa byari byasinywe umva hari haciye umwaka presque nani umwaka exactement les accords de paix zasinywe bari bariko bashiraho inzego nshasha ibintu byagutse yego rero urumva cyangwa nguragiye nta kintu ushaka ndavuga jewe umuryango niwutse imbere niyo priorité tuca turagenda turabaye donc carrière yawe ciherera ngaho nyene yemwe ati guhera yari iheze nyene yari iheze kuko urumva ucushika ukaba femme foyer abandi badamu nyene barambariye ati uragiye mu masafuriya ntego ngo none tambwira umuryango nico kintu cambere kandi murazi abana bari des adolescents ndavuga murya hariho imyaka abana baba bakeneye kubona figure paternelle ndavuga je abana b'abahungu barabahungu gusa hari umukobwa mutoyi urumva kari gatoya bana b'abahungu batatu bakurikirana barakeneye figure paternelle barakeneye urabona ntihari bwana tekane ijana kwijana hanyuma turagenda cenda haciye naronse akazi haciye nka 2 ans après waramaze kuja kuwenyestaye mu Rwanda yego ngararonse akazi mudanzi noyenje nta sinuvuga ngo narahembwa menshi mugabo vyarego yerekana yakora Madame Perpetu naje kukurondera nukora byabaye birebire cyane bivanye n'amabanga wagiye urakora n'akazi wagiye uraronka ufite byinshi ushobora kudushikiriza mukabo nitwobimara ndetse ikindi gihe tuzogaruka tuzobabaza naje ngaha abakunda gukurikirana imbuga zacu barabonye ko hariho ikiganiro giheruka guhabwa abamenyesha makuru kuri site hotel kubijanye n'ibintu by'ubukerarugendo Visit Burundi rikirategura indwi yahariwe ubukerarugendo izobera kwa Miganda mu ntara ya Mwaro kwa Miganda rero tuvuga ni kwa Madame Perpetu niko nibasukariza yego uye sinzi ko bariwa umva haniho habo abavyeyi banje buryo rugoye niko hitwa kujya nyine sinahinduye izina bahita kwa Miganda bahita kwa Miganda papa wawe yitwa Miganda na wewe witwa Miganda ego okay narindi ko ndavuga rero iyo ndwi iri kirategurwa izoba mu kwezi kwa 12 hanyuma arafise ico kigo niwe azokwakira abazogenda donc ni batwara ico kigo cahiswe mu kuja kuraba nashaka rero tubwire munavyo
tubanze duhere bivanye n'ivyo bintu byose wavuze wakoze Yego. ibintu vyerekeranye n'abafasoni Yego. mugabo twumva ivy'akaranga navyo vyajemwo gute wavyinjiyemwo gute wiyumviriye kuja gute kubaka inzu za mitego wazimenye gute gukodesha urumva wavuyeyo kera wamanutse mu kwiga i Bujumbura kuva kera vyavuye ya erega ivyo vyose ni kubera burya umuntu adashobora gufatanya ibintu n'ibindi biri kumwe kuko iyo uvuze ngo akaranga nico kitugize akaranga nico novuga niko karanga nyene none identite identite rero nk'aho hantu nakubwiye yuko aho hantu nagiye iyo nagiye gukorera sinahahejeje mugana narakoze mu bintu bijanye na development social aho hari i Arusha niho nabona yuko ivyo bita les savoirs ancestraux narabibonye naraja mu manama nkabona ko vyemewe jewe sinandabizi ko vyemewe kwemegwa ça veut dire yuko narinzi yuko c'est seulement la science moderne ariyo ifise ikibanza sinari ndabizi yuko hariho ico bita les savoirs traditionnels yuko dutegerezwa twobwirijwe kuba tuzitena en considération zikaba ziri tukazivuga tukaziha ikibanza maze kubimenya ako kantu kace kanzamwo kaca mvuga none ni gute umuntu ashobora kwifatanya hakaba ukavyungira ku bindi umuntu asanzwe azi ni gute ushobora gufata savoir ancestral ukayunga na situation turimwo ubu munsi nico rero cagumaki ndiko ndiyumvira munyore maze nico gituma nanditse kijya gitabo Trésor de Burundi ancestral Trésor de Burundi ancestral nerekanye ubwo bumenyi bwa kera donc c'est savoir ancestral mugabo uko kuntu navyerekanye sinashotse ngira rien entre ivya kera n'ivyubu kiretse chapitre imwe ya nyuma ndiko ngerageza kwerekana kungene twoshobora kubikoresha kugira bidufashe cyane cyane nko bintu vya les traumatismes sociaux twagize rero naho bagiye barambaza ibibazo nca ndavuga nti kubera ico gitabo nanditse nafatiye ku by'iwacu hariya aho nakuriye ivyo nabonye ivyo nakuriyemwo vyavyo bambariye n'ibitabo vyanditswe ngashobora kugira lien entre ivyo nabonye n'ivyanditswe muri kahise kugira nyine bishobore kugira authenticité ko sino bica vyitwa ibintu uri kurivugira gutyo hanyuma hageze rero kugira ngo ntihinge ngira ico kigo ndiyumvira mugabo sinzi ukuntu mvutse nti mbega none ahandi hantu umuntu yoshira ico kigo atarahazi ataraho abantu bamuzi kugira ngo ashobore no kuronka nizo savoir vyoroshe ni hehe nca rero ntandagenda ndavugana n'abaryango bose ni ukuvuga simvuze ngo umuryango wanje gusa bose donc la famille élargie ndabapresenta le projet nahereye bien sûr muhira nabanza gukonvenka uwo twubakanye kumubwira ko ushaka kuja gukorera anye nico nagira ndakubona ko kutiyumviye kuja kuko bavuga ngo umukobwa akuriyarwe niko bisizwe ego cyane ko kutahisemo kuja mu ntara ya Bubanza iyo umufasha wawe avuka ukaja imwaro iyo we uvuka mugihe tuzi yuko umwigeme yamaze gusohoka iwabo hatabakiri wawe washaka ndavuka ibubanza muga niho vraiment nuvuga niho twamaze imyaka myinshi cyane imyaka irenga we hamaze 12 je nahamaze 11 imyaka myinshi gose mugabo shora kubimenya siningene no bisigura mugabo raba nka twebwe nkabo mu kizungu iyo wubatse ntugenda kubaka iyo umugabo
avuka ni usanga ari bake baba bafise iyo point d'attache iyo y'umugabo mu kizungu hari n'ababa hanze hari n'ababa mu zindi ntara hari n'abiyatasha kuri iyo ntara mwarabayemo je nibaza nti ngira ni kubera iyo myaka twamaze hanze ko myaka namaze hanze ni myinshi cyane utari ngaha mu turi ngaha 19 ni myinshi no kuvuga ko guhera mu 2000 gushika mu 2019 niho wagarutse ngaha mu iyo myaka yose waciye wibera oya twaraza twaraza ntitwahevye muga mwagumye mu Rwanda jewe ansete mu narabaye muri Togo ndaba no mu Arusha urumva ngira ngo sinzi hano bivuga no ngira ngo ansete mama sishobora kumenya iyo processus kungene yaje muga nabonye nti jewe ico kigo kugira nshobore kugishiraho ifo yuko mba mfise ubumenyi bukwiye kugira ngo naho hantu bashobore kuronka information kwire nshobora no kuronka abantu bashobora kutwaccepta kandi ko vyagenze abantu bazi izo connaissance jewe nari mfise mu mutwe urumva kuja kubarondera mu zindi ntara kugenda handi hantu utamenyereye no byarakugora nibaje ko vyari kungora hanyuma hari n'ikindi nuko ubwo rugo abavyeyi bari bitavye Imana muri 2005 umva nta muntu n'umwe yari akihari navyo nyene naravuze nti ndone ndashobora kuha restaurant nkagira neza tugahagirira umugambi mwiza umushinga ntawora mu convince aravyemeye yego bigoranye cyane yari yavyanze kubera iki ndetse nene batari yabwira ko ivyo bintu atari yumva mvema uwo mugambi yumva umenga nta venir yabona umenga ntibifashe mahera nta yavuga ngo biri yego oya sinivyo gusa yabona umenga nta sanse bikira hanyuma mu nyuma aravuga ati reka ntacu kujya namye ndagushigikira ugenda ugerageze turabe okay urabitanguye uragiye urababwiye iyo famille yose irabayera urabikoze watanguye kubikora muri 2019 nyene 2020 Okay. 2020 niho natangura niho nini urubaka uragirane kuva ico gihe umaze kwakira angenzi zingana gute washize y'ibiki nibiki biriyo nk'umuntu ariko araturaba tabizi hari y'ibiki exactement kugira ngo niba arigira ikibanza ciratiro niba ari hanyuma unatubwire kubera ujye musogora atubwiye uti ntara ya Mwaro irafise ibintu byinshi no hahambwa abapasoni babami umenga niko watubwiye irafise n'intara ifise ibintu byinshi yoshobora kwerekana nibiki ushobora kubwira abantu bariko baratwumviriza biri muri ico kibanza kugira ngo no utarabizi hanyuma nawe we ni utubwira uti kuva nk'ijana na jewe sinarindi sura ariko unye basigama ndavye kuva ngiye gushikisa ndabona ivyo sinarira busema en fait muri ico kibanza fata yuko tucita ikibanza mugabo jewe naravye muri rusangi kuntu hameze kuntu hateye kuko ivyo ibiri aho muri ico kibanza uretse izo nyubako ubwo kuntu urugo twarugize n'izindi ngo zimeze nkuko nyene nyinshi ni nkuko uretse ko kuntu twubatse izo nzo nyene za kera rero je no fata yuko ako gace kose gushika nko kuvuze mu ntara hariho uburyo abantu bari babayeho nk'ivyoye bijanye n'ukuntu ibirimbi by'urugo ugasanga hariho bigizwe n'imiti ugasanga hari za inganigani hari iminyare hari imikoni nyarubabi ugasanga hari imirinzi ugasanga imiravumba ibicuncu imiti itagira uko ingana iri ku rugo ikikuje urugo henshi wabona rero ari uko vyari bimeze ngaca mvuga nti kumbe n'ubutunzi turiko turatakaza aho ni ku gice kijanye n'ibitego ivyimeza kama ico ni cambere ikigira kabiri
nuko kuntu nyene nuko kuntu bubaka uriko usuye ukaja nko muri iyo nzu ukuvuye hanze wumva haryoshe kwinjira doko kuntu hubatse n'ibintu bitari ivyumva wumva hari fraîcheur donc ukumva hafutse neza haryoshe kwicara n'ivyo biragoba washashe izo ndavo wagerageje kurondera abantu bose bakubwira ati nukuri umva ko uhashitse umva ko haryoshe ukumva ko hatuje ukumva ko hari nako kayaga keza twe tutisangije urumva je ndabifata ni nkuko yo ari nka Geo Park sinzi ukuntu novyita hari rero n'ikindi no kwita imico n'imigenzo hariho tora dusubiramwo imico imwe hari abantu bariyo ego hari abantu turakorana afite dukorana nabo bantu iyo mihana yose kikuje yegereye washaka niya kure gatoyi mugabo tugakorana ivyo nkeneye nkabo nkabaje bakaza kumfasha kwenga inzoga mpeke tubagayo dukeneye urwagwa twatuzi abarugana barukanya neza bakaduha nkarondera abapfasoni bazi guteka neza ibyo vy'ikirundi nkarondera bazi guterera yego murafise n'inka umuntu ashaka amata y'amatereko atarigera amakuyana atarigera yumva wowe ubu bifise ivyo byose yego turabitegura tukabereka ibyo byose urwo rugo kungene rugo rwarutunganijwe ku mugoroba kungene baterama turanatuma ko n'umuntu akavuza inanga yicaye mu mpete tukereka ibigize iyo nzu z'ikirundi za kera ukacubona yuko abarundi bari abantu bari organiza cyane muri ivyo byose rero uratubwira bimaze kukuzanira ikiga Madame Perpétue ubikora juste kugira ngo uryoherwe kubera uri muri peut-être muri retraite kugira wiyocupe canke hari ikintu biriko birakuzanira urabona avenir yari yihe ni giki kubera turabona hari kugwaruka ruriko ruraja mu bintu vya tourisme by'abatourisme bya bintu by'akaraba bushaka ugasanga barabikunda mugabo batabona exactement ati none ibi bintu bizotubeshaho vya vrai wewe ubabwira iki nk'umuntu ariko arabikoreramo bimazemo imyaka 4 uri kurabikoreramo wari ufise ama experience yandi hantu henshi urakorera urafise mu connaissance iki cyubabwira muri ico gihe icyo ntari nakubwiye nuko turetse urwo rugo twarafashe ikibanza bifatanye aho nyene twari dufise turiko turubaka bambwiye neza ndabizi ko vyitwa ngo ni chalet Chalet donc cottage udushare nka zimwe bita ngo chalet de montagne aho abantu bashobora kurara kugira ngo nko ku mugoroba nk'ivyo barabashaka guterama kwa kundi bahora canira canke kugira ibifuruguto ivyo byose kugira babishobore bashobore no kuzinduka mu gitondo bakagira nk'akahandone bakagenda ku musozi bakagenda ku mazi kubera turi hejuru y'uruzi rwitwa Kaniga turi hejuru y'uruzi hari imisozi myiza harasharije hameze neza umva rero twavuze tuti k'umuntu yaharaye arashobora kuzinduka agatembera amasaha 2 hama akagaruka rero nk'ivyo nivyo turiko twaragize twarubatse na turiko turaheraheza nico twita pavillon d'accueil aho bazoshikira bashaka kuzofungurira ego hantu nyene kugira ngo dukwize vyangombwa kugira ngo ni nka appui urumva hari iyo mise hakaba na infrastructure nyene d'accueil zishobora kwakira nyene abantu bifuza kuza visita iyo mise batekanye bataza kuraba ca birukanga rero ico novuga nuko ushiramwo investissement niniya je novuga ngo nta mfashanyo ahenshi umuryango niwo wafashije nararonse coopération suisse yaramfashije ndashiraho des sanitaires zego moderne ndashira ko amazi yari ntiyari kure turashira kuzana amazi turashiraho n'agasorare gakeye cyane ivyo
nivyo novuga. Hariho n'ayandi naronse yo gutanguza iyo projet novuga muga sinovuga ko ari go ruhara runini ya cyane. Ndiko ndaraba ivyo fata yuko ngira ngo ni ga pourcentage gatoyi vraiment uharuye ivyo umuryango wafashije ivyo twebwe twagiye turaheba umvuraheba bimwe ukabishira handi. Rero sinovuga ngo ndatangura kugira ngo ibintu ngo vyo kunguka mugabo sinkiri muri negative omwa nashobora kuvuga ko sinkiri muri negative. Muri iyi myaka nukuvuga ubu turamaze gushika kuri igihumbi avizitere tumaze kuronka barashika nk'igihumbi n'amajana 7 canke igihumbi n'amajana 8. Yego barariha barariha turababwira ko ngene bariha. Yego irafise konte umuntu ashaka kuhavizita akagenda agashikayo. Donc kamwe murumva ko biriko biraza urabona ko urumva biragorana mugabo biriko biraza. Je nukuri ngira ngo sinzi ko muza kuronka akanya mucishimwe mu filme amantutse ivyo bavuga abahaje turashaka gucagura mukaraba abamaze kuza ibintu bandika ibintu intege cyane impinguvu bakavuga yuko ari ikintu gikenewe en fait uri kuraraba mu bindi bihugu babitanguye kera twe ni kubera ngira ngo niho bingisinzi gituma tutari twaravyiyumvire ngira ngo ni kubera ivyo twagiye turacamo mugabo cyo bita ecotourisme uri tourisme eco-culturel ni ibintu bishobora kuzanira igihugu amafaranga. Dufate nk'intara yose yo bifise nk'ikibanza ndibaza ko n'ibintu bishobora kuzanira intara yose kavuga iti twe intara ya Kanaka Buragane twebwe turangwa nibi bakagira nk'ikibanza nk'ico bakakaba nk'intara ya Kirimiro intara ya Bugesera intara y'Imbo bakavuga ati reka tugire ikibanza twerekane ingeri iyi reje yose Uburundi bwo ndibaza neza yuko Uburundi bushobora kuronka uburyo bwinshi cyane buciye muri tourisme. Twitege iki kuri ujya munsi wa mu bisanzwe abazoza bazoca mu Gasumo ku Gasumo ka Mwaro bahari yahitwa mu Gasumo ka Mwaro iwawe w'Imana. Ni kubera yuko kera cari kibanza cari cemewe cyane bavuga mbere bagirira ibintu bya kiranga. Yego bakita ngo nakoga bami ko yari amazi barariyoga kugira ngo bikureko ceyi. Yego n'umuntu bavuga ko yarakoze nk'ibintu bitari byo yaragenda akayiyoga kugira ngo ipirifye ko ari nko kwipirifya nyene. Hanyuma nabijya rero bijanye no gusenga Imana ubicishe kuri kiranga kubandwa. Nibaze ko mu Burundi ngira vyo bibanza bibiri gusa mu vyegwa vya Ngozi no Gasumo ka Mwaro. Donc rero bazoca baza hari yego bazahariya yego tuzobereka ivyo nababwiye twongere tuwazimana nzimana. Nibaza ko ibikurikira bazobimenya bivanye n'imbuga mugenda murabishirako kugira ngo tuce tugenda turangiza. Nk'umuntu yabaye mu bindi bihugu warakoze mu bintu byinshi warasohotse igihugu waragenze warabaye hanze warabaye mu gisagara warabaye ruguru warabaye inyuma y'igihugu donc mu bindi bihugu. Niki kintu mubwira abantu baba mu bindi bihugu kugira ngo bashobore akamu batera kugira ngo dushobore gutsimbataza ibintu by'akaranga n'umukera rugendo niki kiwo babwira wewe? Ubwa mbere hoho nibaza yuko imbere yo guhamagara abari hanze twebwe nyene twe tubanza kwitunganya. Yego tukabanza tugatemberera igihugu cacu udatahura akamaro nako ko gutembera. Hariho abatabitahura naza gushiramo amahera mu bintu nza kugenda mugabo urabona nk'iyi semaine ya tourisme Visit Burundi iri iratunganya no kugira ngo
abarundi ubwabo batangure bumve yuko igihugu c'u Burundi gitegerezwa kuzogenderwa ari uko abarundi bonyene bakimenye bakizi bakamenya ingorane zihari tukazitorera umuti hanyuma rero ukabona rero kubwira abo hanze uti nimuze rero mu gihugu nyabagendwa igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise ibi nibi gifise imisozi myiza gifise inzuzi amasoko gifise imico myiza gifise abantu bameze neza bazobakira mugabo urabona nk'ubu uye turavye nk'ingorane tugifise hariho nk'ingorane zijanye na infrastructure kandi infrastructure dakiyogiye ruguru ni hake haturagira amahoteli meza ashobora kwakira abantu b'ingenzi ni hake usanga hari barabara ryiza nyene ryarindi rimwe ataco wogaya imodoka yawe yitwaye utavuga hasigara yego hanyuma kandi no gutunganya iki gisata bakagitunganya neza hahandi ibintu byose biba biboneka nk'ivyo oye bijanye n'ukuntu kwakira twese twatuzi kungene abantu bakigwa abantu bo kuri terrain bakaba bazi kungene bigenza izo hotel tukatuzi dufise ama formation akwiye kugira ngo abantu baje ntibaducishe mwijisho nibaza ko kandi n'abanyagihugu basanzwe boharonkera nakoyo ego hanyuma bose bakaronkera akarusho nkaho oye dufate je ndiko ndaraba dusubira inyuma tukavuga nk'iyo site y'iwacu jewe mbona gushika uje mbona umenga nibo bandusha kuronka gusumba uko jewe ndabironka kuko byinshi naho twoba tubaha bitari byinshi mwe kubera babironka ari benshi nawe ukaba ukiburi muri investissement nibo usanga iyo baje iyo bariko barubaka ivyo byose de service zose baduha main d'œuvre no gushora ibintu peut-être abantu bashaka kumanuka cyane kugira nembere iyo akeye bagira ivyo bategura byose nibo babikora si jomba ndiko ndabikora ubwo buryo rero tuca tuba nibo baburonka nziza cyane gose kandi nibaza ko ari ibintu byo gutakuba byo gushigikira cyane gose ego courage cyane ndetse nko muri 2030 ngira ngo azoba ikigo gikomeye cyane gose ngazabanyiriho abana bazobanda uzobukiriho kwe utazobukiriho ubizi gute waraseteranye n'Imana uzobukihari ntumva ko n'abavyeyi bawe baramvye gose ntuvyumva ko baramvye imbere yuko turangiza yego nirihe jambo naryo wobwira abakobwa numva barakoreye mu bintu by'abapfasoni cyane nakahe kajambo wobwira abapfasoni bako barakora canke bagicicaye nyene bakirindiriye bavuga bati nta kintu na kimwe dupfa reka twicare bene uvuga gute turindira ibyo bazoduha twebwe turabo mu rugo canke turabike canke nababa bariko barakora mugabo ugasanga ntibariko bigenza neza peut-être bivanye uravye nk'ama réseaux sociaux pour le moment urumva urunye sinzi ko horo yakurikirana ukaraba urabona ingene ngira ngo bitwara bapfasoni ugasanga peut-être yaronse amahera yaronse igiti yaronse iki yaronse celebrité ugasanga ariko yitwara kutariko ni kintu washobora kubatwara nk'umuntu yabaye muri ivyo umwanya munini yari ukabifatanya n'ivyo vyakaranga kugira ngo utange message tuhave turangiza yego kambere hoho urabona jewe imyaka mfise abenshi usanga bavuga bati jewe ndicara muhira ngatunganya utwi muhira nkagenda mu rubanza nkagaruka gutyo je numva ubwo buzima jewe numva umenga ni bukeyi ni buto ni wova ngaho imuhira ufise amagara udafise amagara ntivyokunda mugabo ufise amagara raba ikindi kintu cyotuma ubandanya ubaho ukabaho ugakora ikintu c'agaciro kubera umaze kugira imyaka 60 ufise ubwenge bwinshi cyane ntibwoherera ngaho muhira ni witange ubone ikintu ushobora kugira namba ushobora kuja kwankadira abana batoyi ngaha mu gisagara ukabikora namba ushobora gukora iki kugira ntibiherere hahandi ku myaka 60 urabona nta nabo abuzukuru benshi ntibamwegeranye babariyo aho niko mvuga ku bakenyezi bakuze mugabo ku bandi bakiri bato nabo kugira ngo ugera ahantu kintu je nabonye ni kwa muzi nabanda kivuga hariho umurongo ntarengwa utegerezwa kwiha
discipline utegerezwa hariho ikintu utegerezwa kugira cyo mutima wawe ukibabaza kuko ntushobora kuvuga ngo hinge nihe byose oyaye nawe ufise amafaranga uzoraba abantu batunze cyane bavuga oya hariho umuntu yaciye umugani sindamuvugira ngaha mugabo hariho peut-être abamuzi yavuze ngo ni ukurya bike kandi utabibutse kurya bike kandi utabibutse bisigura iki bisigura yuko naho wowe ufise ibingana gute ni ukwigerera hanyuma no mu buryo wigenza naho nyene ukigerera ukamutse yuko hategerezwa kuba hariho umurongo ntarengwa kubera umaze kugira wa murongo urenze ni kuvuga yuko uba nawe warengeye abandi donc hariho amadroit yiwawe muga hariho n'amadevoir des droits ufise ntuza kurengera des droits z'uwundi utegeza kumenya nawe ko droit ijana na devoir social ukamenya yuko ikiya kintu burya nina kigira ntigihova nico ava cononera abandi we akaba ari cyo ugenderako hanyuma twese nimagiriranire n'ikino gihugu hose cyo nabonye nta muntu avuga ngo je ngo ndikwiye oya twese turafashanya yaba muto yaba mukuru baba abo bita data wanje ngo banyarucari abari hasi baba abize baba bafise twese turi magiriranire twese turakemiranire urakoze cyane ikibazo cyane bakiri banani ntiwifuza kuja kuba hanze genre muri Amerika muri Europe muri Inde nani mu bigera wimbira kuja kuba ko tubona abantu bafise abana peut-être bariko barakura avuga ati ndeje kwegera abana niba basanzwe baba nkariya canke iki we ntivyiyumvira ko uja kubaye oya je nuvuga ivyo bintu navyo nongishobora ko maze kumara iyo myaka yose hanze hanyuma ugataha wavyiyumviriye ukavuga uti jewe ndifuza gutaha hariho peut-être ababigira mugabo n'ukuri jewe mutima wanje je numva igihugu canje mu Burundi je nta kindi gihugu numva nimvamo iyo byo bihugu byose wabayemo Uburundi bwarakuryoheye gusoma je naguma niyumva ko ndi Umurundi je narabaye mu gihugu kibanyi twari dufise hariyo abagenzi hariyo bantu bashaka n'inshuti niki naragiye ndaba muri Afrique de l'Ouest ndaba muri Tanzania jewe naguma numva yuko notaha mu Burundi uvuga nti jewe umunsi umwe ntegerezwa kuzotaha mu Burundi dutahe oya nawe nyene ugira hari gihe yigira bavuga ngo urumva tuzobe oya kuko iyo ataba yari yavyemeye sinibaza ko vyari gushaka gukunda nawe nyene uvuga ati hanze ni hanze burya nta hantu hazakurutira iwawe burya nuhunga nuko nyene biba vyanse biba vyanse aba yabuze ukwagira kuko guhunga si vyiza twebwe none urumva ntitwari twagiye duhunze twari twagiye tugiye mu vy'akazi mugabo ivyo vyose iyo uri iwawe uri iwawe uraryohewe rero no kuba ngaha biraryoshe ibiki bibaryohera jewe ikintu ca mbere kindyohera ni nkuko dufate urashika nk'ahantu ukabona abantu bakuzi ukaramutsa inshuti ukumva ko hariho ikintu ciwawe novuga iyo identite yiwawe ukabona ko hariho abo musangiye iyo identite ata muntu akujija kubera uri mu kindi gihugu atari wanyu umuntu akubona nkuko uri Umurundi nyene peu importe ingorane zose zoba zihari ukavuga uti ndagenda ahantu nkumva ko ndi Umurundi naho hoba hariho izindi ngorane jewe en tant que Umurundi akaranga kiwanje mvuga nti nta wundi muntu n'umwe
azoza atorera ingorane kino gihugu atari Murundi. Abarundi ni igihugu cacu, ni igihugu c'amavukiro. Vyanke bikunde tugikorere ufise amagara agikorere. Urakoze cyane. Namwe murakoze gose. Yego. Nibaza yuko tukavama ntitwobimara. Je mfite ibibazo byinshi bikuma biza kumwanya mugabo n'ukuri reka ndangize. Mugabo wobwira abashaka kubakurikirana, imbuga bashobora kubakurikirana ko ukababwira numvise uri n'umwanditsi, urumva ntafite impano imwe asanzwe n'umwanditsi abifuza gusoma igitabo cawe canke niba hariho n'ibindi wanditse wabwira aho ushobora kubitora. N'ingene boshobora kuja kwa miganda peut-être bashaka kujayo aho bashobora kwiyandikisha canke aho babarondera les contacts hama turangiza. Yego murakoze cyane. Nagira ndababwire yuko mushobora kuronka ibijanye n'ibikorwa nkora ku mbuga nkoranabuhanga. Hari X yahora yitwa Twitter, yego ni Miganda, hakaba iyi konti imwe, hakaba na konti ya kabiri yitwa kwa Miganda. Hariho no kuri Facebook, si byinshi biri kuri Facebook, no kuri Instagram kwa Miganda, naho nyene sindahakorera cyane. Hanyuma abifuza rero kuza kuturamutsa hariya bo mpamagara, barashobora kwandika kuri email kwa miganda@gmail.com. hanyuma barashobora no kumpamagara kuri telefone 61 056 193. Cababona handitse ko nyine kwa Miganda. Hanyuma tukavugana ivyo bifuza. Hari turafise visite dufate nk'ubwoko nka butatu canke bune, kandi byose usanga igiciro kigenda gitandukana. Igiciro cyo hejuru ni nk'iyo uje kuhamara nk'amasaha menshi, amasaha 5 6, ariko uje kuhamara nk'amasaha nk'abiri igiciro turakigabanya tukagutegurira mugabo tukagutegurira byiza naho byari by'amasaha make. Okay. Murakoze cyane gose. Nibaza yuko abatwumvirije mwagize ibintu byinshi mukura muri kino kiganiro. Hari abantu benshi ngaha mu Burundi petetse batagenda baravugirwa hejuru, ariko bakoze ibintu bikomeye mu gihugu, ugasanga n'abantu ntibabamenye canke bagize amabanga atandukanye mu gihugu canke bafise ibintu byinshi nyene baranguye. Ni kugira ngo umuntu wese yumve yuko uko biba biri kose haba hariho abantu donc bakwiye kumenyekana, dimwe dukwiye kuvuga bakamenya abantu utaramutse akamumenya. Hama ikindi yuko ibintu by'akaranga bitajamwe abantu batarabasirimu. Muramubona umama n'umusirimu gose, so kuvuga ngo ntibijamwe abasirimu, birajamwe abasirimu, birajamwe abantu bize, birajamwe abantu batandukanye. Nkuko yabivuze tubandaye twitaho akaranga kacu. Ndagushimiye cyane kuba mwatwakiriye, kuba mwashoboye kutuganirira mukatubwira ubuzima bwanyu. Ngira ngo ikindi gihe nitwashobora kuganira tuzoheraho tuzoba twagejeje. Yego murakoze cyane. Yego namwe mwese mwatwumvirije mubandanye mudukurikirana, mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.